Yo, what's up, my people? Je banyita Jefferson Bad Ghah, the host, canke bakanyitaga gusa yuko behind the camera. Murabizi murabimenyereye, ni wa musore nyene, ni wa mutipe nyene, ni wa muji nyene, ni wa mugenzi nyene bamwita NGM. Dukore niteka ridasanzwe n'umunezero ugetse kundi gusubira guhura namwe abakunzi ba Akiwacu magazine kugira ngo tugende turabira hamwe ibyage bivugwa muri rusange muri BMI, I mean Burundian News Industry. Abari hanze y'igihugu, abari mu gihugu, nkundire ndabahe ikaze muri kiganiro. Ushobora kubana nanje ngenda kubwira nashobora gutegurira. Alright, ataguteba turahera neza ku makuru karavuga kuri Bizimana Abubakar Karum canke Sadbi. Ni Sadbi ubona yuko ku munsi wa kane igenekezo rya gatatu kwezi kw'icumi mwaka 2024 Sadbi yafashe urugendo rumwerekeza hehe, rumwerekeza hariya mu Bubirigi neza neza Buruseli ahagiye kwitabira giteramo agiye gukora kuri uno munsi. Ni Sadbi ubona yuko yagiye ajanye n'umu MC sanzwe abikora neza cyane ngaha mu Burundi unaho suri bamwita MC Army Pro the MC. Ubona yuko bafashe indegerutse mikirere ku munsi wa gatatu maze ku munsi wa kane berekera mu Bubirigi aho bagiye gukora giteramo kuri uno munsi. Ni Sadbi ubona yuko agiye kugaragarira ku rutambiro rumwe hamwe n'umuririmbyi azwi ku izina rya Bibagwa Kitoko kuva hariya mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'umuririmbyi w'umurundi asanzwe yibera hariya mu Bufaransa ubona usundi azwi ku izina rya KB Boy. Ni Sadbi kandi ubona yuko ku munsi weje ku munsi wa gatanu igenekezo rya kane kwezi kw'icumi mwaka 2024 yasohoye indirimbo ubona yuko ari abantu benshi bari bayiteguriye cyane bari bayiteze cyane n'igishika cinshi. Iyo nayo si yindi ni indirimbo yise Fagio la Chuma yayiteretse hariya ku rwego rwa YouTube ndetse n'izindi mbuga zisanzwe zidandaza umuziki muri rusange. Of course nimba utarayiraba ushobora kugenda ukayiraba maze ukayivibinga ukaryoherwa sana. Yes, nuko iby'igiteramo cya Sadbi cya kuri uno munsi wa gatandatu igenekezo rya gatanu kwezi kw'icumi mwaka turimo tuzobabwira neza na neza ku munsi wa gatandatu za ingene igiteramo kizaba cyagenze ingene abantu bazaba bamwitabiriye ndetse n'ibindi byinshi. Stay tuned mugumane natwe kuri Akiwacu magazine tuzongera tubaha update zose zigiye zitandukanye. Of course Eric aravuga kuri Bizimana Abubakar Karum canke Sadbi nayo reka dukurikize neza na neza amakuru Eric aravuga kuri Esther Nish canke Esther Nish. Ni Esther Nish ubona yuko aherutse gukora igiteramo kidasanzwe, ni igiteramo cyari cyatunganijwe kuri centre culturel Akiwacu neza na neza ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze hari kwigenekezo rya 28 ukwezi kw'icumi mwaka 2024. Ubona yuko Esther Nish yarashoboye kuryohera benshi abari bashoboye kuza mu giteramo bara vibratinze bararyoherwa baravuga bati muririmbyi n'uyu. Ubona yuko Esther nishimwe canke Esther Nish agifisa abantu bakimufollowinga kandi bakimukunda cyane gose na cyane mu gihe bagiye ku rutambiro. Nuko kuri iryo genekerezo kwinjira muri icyo giteramo hari ku buntu ariko ukabona yuko icyo giteramo cyari cyatunganijwe kugira ngo hashobore gutozwa amafaranga canke agatererano ko gufasha abana basanzwe bava mu miryango itishoboye canke abana basanzwe bava mu miryango ya mikoro make kugira ngo bashobore kuronswa udukaye udukaramu n'utundi twankenerwa two kwishuri kugira ngo nabashobore kwiga nk'abandi. Yes, nuko ubona yuko icyo giteramo cyaragenze neza abari bahari bararyohewe ibintu biba neza by'amavuta. Abaririmbyi batandukanye basanzwe babikora neza cyane gose ngaha mu Burundi ku ndirimbo zikibiriraho no vuga live music ndavuga nk'aba Sarah Bernard ndavuga ba Gael Manirama ndetse na The Unity Love Band ndavuga za Equinox Band ndavuga ba Hasmbegu n'abandi benshi bari bahishikiye kugira ngo bashobore kubahereza umuziki w'ikibirira. Ubona yuko ibintu byari bimeze neza cyane gose. Of course byaragenze neza igiteramo cyagenze bien. Abari batunganije igiteramo aribo centre culturel Akiwacu ifadikanije na Equinox Band. Ubona yuko bakubwira bati ibintu byaragenze neza nk'intumbero yarashitsweko. Ubona yuko agatererano amakaye udukaramu n'utundi twankenerwa twarashoboye kwegeranywa maze ku munsi wejo ku munsi wa gatanu kwigenekezo rya kane ku kwezi kw'icumi turimo barashoboye gujana ako gatererano bari bashoboye kuronka maze baragahereza abo bana badashoboye abo bana bava mu miryango itishoboye maze nabo kugira ngo bashobore kwiga nk'abandi. Of course ari no kubwira ko aravuga kuri Esther Nish ariko tukiri ngaho Esther Nish nyene afise indirimbo aherutse gusohora, ni indirimbo imeze neza cyane gose, indirimbo yise Follow Me. Mbega bamaze kuyibona nturayiraba? Uri umukunzi wa Akiwacu magazine kurikirana Jefferson Bad Ghah the host ja kuri YouTube maze wandike Follow Me by Esther Nish maze wirabe wisangize n'abandi muri ya support nyene kuko burya kawaida muri rusangi atamufana nta muziki atamufana nta n'umunyesha makuru. Rero support yanyu bikenewe cyane haje muri yakoze indirimbo akayishira ku rwego rwa YouTube kugira ngo atambe yirorera kugira ngo yirorere ahubwo ni kugira ngo mwebwe bafana mushobe kwiraba. Nanje ndi ngaha kugira ngo nshobore kuzanabwira indirimbo zasohotse maze muze muragenda kuziraba mu supporting uko mushoboye kose. Of course reka nkudukurikize neza amakuru karavuga kuri Mugani Desire canke Desideratus canke Big Fizo
Ndugwe Kabucungwe n'andi mazina menshi umuziki wagiye umuhereza nyuma yo kubona cover y'indirimbo Fagio la Chuma ya Sadbi Big Fizzo nawe yavuze ati umunsi nzosohorera k'indirimbo nuwo munsi nyine nawe Sadbi uzoba wasohorera k'indirimbo niko byagenze imvugo yabaye ingiro ubona yuko Big Fizzo Mugani Desire ku munsi weje nawe nyine ku munsi wa gatanu yashize ku rubuga rwe kwa YouTube indirimbo imeze neza indirimbo ya mbere iri mu rukurikirana ariko arakora urukurikirana yise seti indirimbo yiwe ya mbere yashyize ku mugaragaro ku munsi wejo ku rubuga rwa YouTube ni indirimbo yise Humondani ni Humondani ubona yuko imaze gushika ku mbuga zitandukanye zidandaza umuziki muri rusange nawe nyine ushobora kugenda ukayiraba maze ukayi-likinga ukayi-commentinga byose biba bikenewe kugira ngo usupporting umuririmbyi of course hari benshi bagiye bavuga bati turavye Sadbi niwe yakubise abandi bakavuga bati Big Fizzo niwe yabikoze neza we wabibonye gute ja muri commentaire tubariye nimba waraziravye indirimbo zose ndavuga Fagio ya Sadbi nkavuga na Humondani ya Big Fizzo Mugani Desire of course nimba utaraziraba genda uzirabe maze utubarire muri comment ingene wabisanze of course sinoge nakubariye ku ndirimbo zagiye zisohoka novuga ubona ko zari nyinshi cyane gose indirimbo ziryoheye ugutwi indirimbo zikoze neza novuga audio video indirimbo zimeze neza cyane gose kumyandikiye indirimbo zimeze neza namwe murabibona namwe nivyo mwibonera of course indirimbo no kubwira yasohotse ntoge ntakubariye yasohotse muri no minsi turangije novuga hari indirimbo neza neza muri rinje zuko izina rya Bad Ghah ni Bad Ghah ubona yuko asanzwe avuka hariya mu ntara ya Muyinga ubona yuko uyu musore asanzwe akunda gukorera indirimbo ziwe muri mu nzu y'amahinyanyuro isanzwe yitwa CB Music CB Music ubona yuko ari ya Chizo Boy ubona yuko abenshi bagenda bavuga bati uyu musore Bad Ghah ashobora kuba ari muri management ya Chizo Boy mugabo Bunye nubwo yaravuze ati jewe ukuba ndiko nakorera indirimbo zitandukanye muri studio ya CB Music si management cyangwa si contractiste ahubwo dukorana kinyamuga ni business iniba iri kiragenda imbere ibandanye aravuga ati ndabari abakankorera bakamikogwa cyiza nipfuza kandi ibintu bikagenda neza ariko nayo bundi bwobwo nta country hari nta management ya CB Music mfise yes nuko indirimbo yasohoye ni indirimbo yise Imuhira abona yuko indirimbo imeze neza cyane gose yandikanye ubwenge guys ni Bad Ghah official ubona yuko akunze kwandika indirimbo akunze gusohora indirimbo zikora ku buzima bw'abantu abantu baba bayemwe of course murashobora kumwibuka no mu zindi ndirimbo yagiye akora Bad Ghah official nakunze kuririmba indirimbo z'urukundo cyangwa ibindi bintu cyangwa kuyandi masije sije ya Bad Ghah akenshi ikunze kuba ari sije ivuga ku bintu ku buzima of course abantu babayemo yes nimba utarayiraba genda nayo nyine irabe yitwa Imuhira by Bad Ghah maze shobore kuyilikinga nayo nyine uyiryohererwe indirimbo zasohotse sizo zonyene indi ndirimbo yagiye ku rubuga rwa YouTube imaze iminsi iri kirabikora neza cyane gose ni indirimbo yo muri ndazi kwizina rya ngenda ku mana Ahmed Shabel Machiel benshi bazi nka Masterland mura yuko ina Masterland nyene aherutse gusezera muri Amical de Musiciens du Burundi akasezera akavuga yuko atakibandanije akazi yarasanzwe akora ko kurongora yo Amical de Musiciens du Burundi ngaha mu gisagara ca Bujumbura gutyo Masterland akavuga ati jewe nzobandanya nkora ibikorwa byanje nkuko bisanzwe kandi nzoguma ndumwe mu basanzwe bagize Amical de Musiciens du Burundi nzoguma ndumumambre n'ibikorwa bitandukanye nzobura ndabikora ariko sinkirongoye ngaha i Bujumbura of course Masterland yasohoye indirimbo iri kirabikora neza cyane gose nyuma yo gukora indirimbo yakoze ikaryohera benshi indirimbo yise Smile Masterland yaduhaye indirimbo ni indirimbo yise Google Mama ni Google Mama uteretse ari ku rwa YouTube bisa amasanamu meza mbeshuza nimba utarayiraba cyangwa nimba warayiraba of course abandi basohoye indirimbo ni benshi cyane gose nitwanavuga ngo tubaheze ariko sinaga nakubariye umuririmbyi azwi ku izina ya Everyday Winner ni Everyday Winner ubona yuko ari muri Achieve Your Dreams ubona yuko arutse gusohora indirimbo ari kumwe n'umuririmbyi azwi ku izina rya D1 inyuma y'iyo ndirimbo yaduhaye indirimbo yise Aba Best ni indirimbo yise Aba Best imeze neza mbega nawe urafise Aba Best tubarire muri comment ja kuri YouTube maze uyirabe nayo nyine uryohererwe ni imwe mu ndirimbo nziza zasohotse ngaha mu Burundi of course indi ndirimbo ni indirimbo yasohotse yari irindiranye igishika kidasanzwe indirimbo yari irindiranye igishika gikomeye cyane gose bakavuga bati twumviyo ndirimbo kandi isiga mbere tubibonye ko umuririmbyi azwi ku izina rya Benturo canke Mafia Benturo ubona yuko imbere yuko asohora indirimbo aramanza akazana agaparti gatoya k'indirimbo yiwe akazana ka trailer gatoyi maze akagatrendingisha cyane gose muri uka mu ndirimbo yakoze indirimbo yise Savapa indirimbo yagiye kuba hit imbere yuko anayisohora yose ku mugaragaro of course Benturo rero yasohoye indirimbo ayita Tugya Benturo ubona yuko akubarira ati iyi ndirimbo nayi dedicatinze ku mukuru kuri nyene cyubahira umukuru w'igihugu Evariste ndayishimiye gutyo rero akavuga ati nawe niba utarayiraba genda uyirabe wumvirize ubutumwa nashoboye guhereza nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi of course indirimbo yise Tugya indirimbo iteretse ari ku rwego rwa YouTube genda uyirabe uyikunde uyilikinge
uyikomentinge unayisharinge benshi bashobore kuyibona. Mu gusozera sinoge nakubariye kubaririmbye ariko baraza neza ngaha mu Burundi n'abasore babiri bagize umugwi witwa Dino Boys baherutse gukora indirimbo, ni indirimbo bise Besto, ni indirimbo nayo nyine imeze neza iri ku rubuga rwa YouTube, ushobora ukayiraba ukandika Besto by Dino Boys, maze abasore bakabarira bati atagutevya very soon turazanye ikindi gikorwa. Rero sasa barakubarira bati mwitegure vuba cyane bagiye kuba ikindi gikorwa. Reka ndagushimire cyane ko wafashe umwanya urakurikina Akiwacu music yo kuri uno munsi. Je banyita Jefferson Barge Kid Horse cyangwa bakanyitaga gusa bikwiye. Biharire kamera ni kwa kundi. Bari kumwe na wa buji wanje, bari kumwe na wa mutipe wanje, bari kumwe na wa mujene mwite NGM dukoresha. Je vous aime beaucoup. Ciao ciao, hasta la vista, bon weekend à tout le monde.